Amahoro bakunzi wa televiziyo Tanganyika, kaze ku kiganiro Gospel Talent. Gospel Talent murabizi ko ari ikiganiro ciza cyane kiba yagira ibintu bijanye n'iyerekamana, kuririmba, guhimbaza, gutazira n'amareresi atandukanye ayaga ivy'Imana. Aha nose kwako turaca tumutubona amafoto amanitse amafishe hirya no hino tukiyumvira ibintu nibiki. Ibi bintu bijanywe niki? Ariko reka ndakubwire uyu munsi twabashobora kuhura n'abantu bene izo afishe benezo bashobora kutuyagira izo afishe zisobanura iki zigiziki. Ushobora kuba udafise ahantu uzoja muri no weekend, ushobora kuba udafise ahantu uzoteramira muri no weekend. Ndagusavye nshewe nawe ntituzosibe, tuzogende twicarane nabo bantu twumvirize bayagiki, havugwa iki, mu ngoro y'Imana hari ibiki. Rero siniriwe ndaruha cyane nuko ndizungurukira hirya no hino kumafishe aho nciye hose afishe ariko ndabasanze ahantu bihagarariye aborganije ico gikorane mvuga ati oya sinogenda nabayagishije kugira nabandi reko aradukurikirana bashobore kumva no gutahura ico iyo afishe ijejwe iki, iyo afishe imeze gute, iyo afishe ijanye nibiki. Yani reka tubumvirize niba ari kure cyane nabaronse ahantu bihagarari nabonye nibazi ikintu ngira nje kubakorera reka abasangeho. Shalom. Shalom. Meze neza? Ego tumeze neza. Okay, wo kwidondora uri kuri televiziyo Tanganyika, uri kurikirana n'abantu benshi, woshobora kwidondora? Ego. Ku mazina nitwa Nduwimana Jean Paul, hama nkaba nkora ibikorwa vy'Imana muri Pleine Evangile. Ndi umwana waho niho nderewe. Nkaba undongoye akaba ari Pasteur Thierry Nitunga. Rero uno munsi hariho ibikorwa dufise ku munsi w'Imana igenekerezo rya mbere y'ukwezi wa gatandatu uyu mwaka nyene turimwo tufise ikorane citiriwe gucika umwana w'Imana. Ibyo bikorwa navyo bikaba byatunganijwe n'umugwi ikanguro ry'ubumwe. Rero ikorane kazoba ku munsi w'Imana isaha 8 neza bizobera aha muri Shalom Temple. Muri Shalom Temple ni muri phase 3 umanukana kuri ibarabara ryanga anye ku kaburi ucumanuka ukashubandanya gushika hepfo ugomba shikire ikiyaga Tanganyika. Rero no tuzokorera ibyo bikorwa. Namwe mwaburi bande? Ndaramukije buri muntu wese ariko aratwumviriza abanywanyi ba televiziyo Tanganyika. Ku mazina nitwa Nehemi Bisengere, nkaba ndi umuhanuzi w'Imana Prophet. Sanzwe nkorera ibikorwa vy'Imana mu ishengero ry'amahoro y'Imana sanzwe riri mu Ruziba nyene ariho rikorera. Ama nkuko mwabibonye nyene ku mafishe cyangwa muko murabibona biko birakwiragira nyene tiko twategura igikorane kinini cyane cyagutse tukagitegurana n'umugwi w'ikanguro ry'ubumwe. Ico gikorane kikazoba ku munsi w'Imana nkuko mugenzanje yabivuze itarike imwe ya kuno kwezi kwa gatandatu. Ni ku munsi w'Imana uza azo ari gikorane kirimwo ubutumwa bwiza, kiza kirimo mpemu w'Imana, kiza cuzemwe amavuta menshi cyane. Ico twizeye no kubona imitima ya benshi iri kiza kuri Kristo, no kubona benshi bariko bakanguka. Ico gikorane rero twacitiriwe gucika umwana w'Imana. Byukuri turagomba ko abantu bose baherereye muri kino gisagara canke abarundi bose canke abantu bose bariko baradukurikirana ko bocika abana b'Imana. Uwo munsi rero azoba ari umunsi udasanzwe cyane dutegeranye igishika. Duhaye ikaze buri muntu wese aza hashike bizaba bimeze neza cyane. Ico gikorane mwumvise ko citiriwe ngo gucika umwana w'Imana. Nshuti namwe bakunzi ntimutangwe ntimucikwe kuza kumviriza ukuntu umuntu acika umwana w'Imana cyangwa kuza kwiga ivy'Imana nibishira uburyohe. Kaze wumvirize ni gute ushobora gucika umwana w'Imana, ni gute ushobora kuba umwana w'Imana. Nawe urakeneye kwiga. Reka tukomeze kubabaza ushobora kutamenye utumvise neza aho bizobera, ushobora kutumvise neza itariki iyo ariyo. Reka suye bari hano, reka suye twibutse itariki ni gari, umunsi ni gari. Reka tubwira abakunzi badukurikiranye umunsi ni itariki. Sawa hama ico gikorane twabivuze kizoba itariki imwe y'ukwezi kwa gatandatu, kikazobera mu ishengero Shalom Temple risanzwe riri muri Nyabugete. Ni phase ya gatatu. Tujiste ushitse aho bita ku Mutarabanyi uje uzanana inovire ushitse aho bita ku Mutarabanyi imodoka igusiga hajya nyene
uca ufata ibarabara rimanuka ryinjira epfo nk'umuntu ariko araja kutanganyika, naho ucubaza ati urushengero Shalom Temple ruherereye hehe, baca bahakuzana. Kizotangwa igihe c'isaha 8:30, bazi bashike kare, ibibanza ndabizi ko bizoba bike cyane. Go. Bantu b'Imana nta gusiba nta gucegwa, ucerewe ubura ikibanza, usivye uhomba. Ibaza abatumire bahari ni benshi batandukanye, hariho mutumishi Fiston, hariho Innocent Worship, hariho Apotre Innocent, tutibagiye Asisa Pasteur Azori MC. Rero ufise kuza tukahahurira tugatamba ibintu by'ibisirimbo, urumva ibintu bikzo biryoshe gose, uzotamba ukuntu ubishaka, uzohimbaza uko utigeze guhimbaza. Ndizera neza uzoryoherwa, bizoba ari ibintu vyiza cyane gose, bihezagiye cyane gose, kandi nibaza ko kuza kwawe n'umugisha wawe udasanzwe. Karibu tuhahurire rero.